kandi ugerageje kurabe iyo ndirimbo haragaragara ifoto Sadbi yerekana urutoki rukuru sinzi wowe nka wowe umuntu akurikirana umuziki cyane ijya foto bivuga kwiki. Hello guys, turamukije mwese bakunzi ba Isaac TV kuri micro ni Iradukunda Alexa Onika. Tukaba turi kumwe na Eme umugenzi wanje. Eme ni sawa? Ndakuramukije Onika. Meze neza? Ndameze neza cyane gose. Hama uno munsi tugombe tuvugane ku ndirimbo isose mukanye indirimbo iriko iravugwa ko ibintu byinshi cyane. Indirimbo ijiva muri Empire numunezero mishi muri Empire Avenue aho baje kuduha igisasu gikomeye cyane indirimbo ya Sadbi yitwa Izina. Ni indirimbo irikiravuga ko amajambo menshi tugombe tubashikiri tuyage hano kuri Isaac TV. So tubasabe mugire subscribe, share na like kugira ngo mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Isaac TV. So tugiye tudatevye cyane muri Empire Avenue baratwemereye ko bagiye kudusora indirimbo zitanu. Muri izo ndirimbo zitanu baza bamaze kuduha iya mbere niyo Izina. Indirimbo Izina Olinka wayankwigute. Sha indirimbo Izina iri kuri hit cyane gose amajwi menshi kandi na Sadbi yavyivugiye ko ari indirimbo imuha mu ndirimbo zose yasohoye ni indirimbo iko iramuha amahera menshi gose kandi ikirabwa n'abantu benshi gose umva mucamake irakunze. Tukabibutsa ko indirimbo Izina yasose ku munsi wejo isokera ku ma platform ni ibintu bitamenyerewe cyane mu muziki w'u Burundi aho umuririmbyi ashobora gusora indirimbo ku ma platform kugira ngo ashobore kwinjiza uburyo bwishi ko ku ma platform niho umuririmbyi ashobora kwinjiza amafaranga menshi. Ariko no munsi no twashobora kubona Sadbi ashize kuri YouTube indirimbo ku masa 4 imaze gushikana ama views arenga 8,000 birenga. Ahubwo MC si 8 wonyene ni 9000 kombi ahubwo sinzi. Urumva n'indirimbo igumi bica bigacika kuri YouTube. Shani atari gose no masite usanga bakora bivuga umva iravuzwa gose. Tukabibutsa ko Empire Avenue yatwemera indirimbo zitanu. Indirimbo ya mbere yamaze kuja ku mugaragaro. Turarindira indirimbo My Hero ya Miserika, turarindira indirimbo Appel Mo ya Benturo featuring Masaland, turarindira n'indirimbo na Giamini Bernice featuring Miserika. Ariko hari indi ndirimbo tutashoboye kumenya. Ntituzi ko ari ijya tugwanye coronavirus canke ko hari indi ndirimbo. Aho wapi ahubwo Eme ijya ndirimbo ya corona. Ijya sinibaza ko yoba iri muri izi ndirimbo. Oya ngira sinzi turarindiriye ijya ndirimbo ko yaje sinzi me nibaza ko itarimo kandi ngoma twadusumira ngo hari indirimbo ya Sadbi yobareka korana na Best Life kibaza ko yobari ngira yobari yo vraiment tudateye umwanya cyane twinjire idonido mu ma lyrics agize indirimbo Izina ya Sadbi. Indirimbo Izina ya Sadbi ni indirimbo irimwe amajambo menshi akomeye cyane ariko aratuma abantu benshi bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Ni indirimbo hagaragaramo amajambo Sadbi avuga ati byaramufashe umwanya kugira ngo yubake izina. Jewe nibaza Eme ngira kugira yubake izina nuko kera Sadbi hari abandi barimvyi bari kuri hit Sadbi ntiyari kuri hit cyane kandi ubu hari ahantu Sadbi yoshobora kuja abantu bakumva bameze ukuntu kandi ni Sadbi mu ndirimbo yavuga ko yagwanye cyane akora ama concert za Kanyosha za Musaga ategwa ibidaje agirante mugabo akagwana kugira yubake izina giwe. Ego vraiment ni Sadbi kandi yongera kavuga ngo natanze ikimazi kugira ngo izina giwe rijeje. Ico kimazi menga yashizemo aga confuse arashaka confuse mu bantu we nkabwawe yumvira ico kimazi Sadbi yo baratanze yari icyaha. Ndabwire iryo urani iryo jambo uvuze twari nari muhira nyene baca baritereka mu commentaire ngo Sadbi yavuze ngo yaratanze ikimazi ico kimazi ari icyaha. Benshi numvise ama commentaire bavuga ati hariyo usanga yaratanze amaraso usanga yaragiye nyene vy'abapfumu me je sinzi turindire Sadbi tuzo ari bazotwihera umuco. Ego basha jewe nzomwibariza byase Isaac amwibariza neza. Hariyo n'abandi bavuga ati yaririmbye avuga ati ngo kwari benshi ngo ariko ngo haboneka babiri umva babiri gusa nibo bari kuri hit none wumva ko ari abaho. Jengo ngerageje kwiyumvira Sadbi yatanga umuziki twatanga kumenya cyane mu ma 2009 no Sadbi twumva izina rya Sadbi riza tugaragaje kura mu ma 2009 abantu boba bari
kuri ala tete y'umuziki wo mu Burundi ushobora kuvuga izina rya Fizo na Lolilo kandi Sadbi ariko arazamuka niho abo baririmbyi bashoboye kugaruka mu Burundi bavuye hanze bashika bongera basa nk'umenga baragarutse gutwara ku mutwe w'umuziki wa Buja Flava mugabo nawe nyene kuja tuvuga ko yavuze Fizo canke Sadbi ntawo bimenya arashobora kuba arabandi kuko nawe nyene ya abaribo yari kuvyivugira mugabo ugerageje gukoresha ubwenge birashobora kuba ari ivyo cyangwa atari mugabo ivyo byose ni inkuru zotanga Sadbi mugabo wumvise mwibarabara iki arashobora kuvuga ngo yarimbye Fizo cyangwa Sadbi mugabo twe ntitwashobora kuvuga ngo ni Fizo cyangwa Sadbi mugabo ukoresha ubwenge urumvira muri ico gihe Sadbi yari karaza cyane akora cyane abantu bari bafata ibendera y'umuziki w'Uburundi yari Fizo na Lolilo ego kweri ntaguciriyemo yemwe nanje nigeze kuvyumva bavuga ati ngo ngwaho karimba Lolilo karimba Fizo ariko twe ntavyo tuzi ko nawe atashoboye kubivuga kududurira ko ntavyo tuzi vraiment hari nundi mugani bashaje nawe itondeye neza ndiyumvira me byansi desine uvuga ati mambari ngo ba maconco bamaconco sinzi ko wumvira ba maconco baramugwanije mwezi gisabo ngo rero ngo tubane tuzinanye je ivyo bintu sinzi rero ni Sadbi muri iyo ndirimbo ashobora yagaragaye nk'umuntu yandika ibintu akoresheje mu gifaransa kuvuga nka figure de style kugereranya ibintu turiyumvira maconco ninde mwezi gisabo ninde abamugwanije ni bande ni Sadbi atashoboye gutomora neza na neza ngo adome ku rutoki naka ni Sadbi ivyo bibazo byose ni ibibazo byobazo Sadbi tuzomurondera duha umuco tumaze mbe maconco ninde mwezi gisabo ninde abamugwanije bobo ni bande bagwanije mwezi gisabo mbe uwo mwezi gisabo wowe ninde hama muri iyo ndirimbo nyene turasangamwo amajambo avuga ngo wo nkurira ngo unyigishe neza ngo je nakuze mbona bagwa ni Sadbi keshi akunda kugaragara akunda kuvuga kenshi ko mu bamwitanga imbere atashuri guca inzira kubacira inzira batoyi babo mbega ni Sadbi ni bakuru ba Sadbi batashoboye gucira inzira Sadbi kugira ngo Sadbi ashobore kubona inzira acamo ahubwo sinzi ngira yashatse kuvuga umva yavuze ko wowe unyigisha wowe unkurira nyigisha kuko nanje nakuze mbona bagwana kuko muri Empire urabona ko afise ba Miss Erika ba Bernice ba Benturo umva abo bose naba ni batoyi biwe ni batoyi biwe bose ni batoyi biwe umva na Karore Keza nimba bakuriye arashaka kubereka ko yobereka inzira ni Sadbi arakosora amakosa kumbere bakuru bo baramukoreye kutamwereka inzira yo gucamo ego kandi ugerageje kurabe iyo ndirimbo haragaragara ifoto Sadbi yerekana urutoki rukuru sinzi wowe nka wowe umuntu akwikirana umuziki cyane ijya foto bivuga kwiki Shaime naguciriyemo gato nanje nigeze kwiba umva ariko ijya foto mengirimo amafluku ariko biraboneka ko Sadbi yadugije urutoki rukuru rwiwe sinzi none kaza gasinyo ukabona gute ni Sadbi ari abantu bujya butumwa bwaraba yari kara shangira ni Ishavu ngira ni biki nukuri nanje narubonye kandi abana benshi bo mwisi turabona bo mwisite urazi ngene bavuga bumvise inkuru indirimbo nyene isohotse aca kuma bayiririmba bayigira iki numvise ko bavuze ngo ngira ni Ishavu abamugiriye nabe abagize gute nukuri je navyonsi ariko nagerageje kwiraba utari umuntu witondaye nushaka kubona kajya pitch ni Sadbi azoronderwa kugira asigure kajya ka geste yagize insiguro gafise ego anabisigure hama ni Sadbi muri iyo ndirimbo nyene ni Sadbi irimo ibintu byinshi ni Sadbi kandi yagaragaye mu ndi mudiho ataramenyeye ko aduha trap umudiho wa trap ni Sadbi twatumenye mu ndirimbo zo kurira zo kugirana weho kuba Sadbi wamubonye aje mu wundi mudiho wa trap twatumenye ko Sadbi woho bivuga kwiki Shaime ngira sibishasha ariko muri 2017 yageze ya trap nyene ya ndirimbo shimira imana ndirimbo umva zishaziba zibiri ariko ni Sadbi nyene yongera arandika ku rubuga rwiwe ko ari we yoba yarashoboye kuzana uwo mudiho wa trap kubwabona ari Sadbi yashoboye kuzana umudiho wa trap ko tuzi yuko imbere yiwe hari abaririmbyi bakoresha uwo mudiho wa trap nka ba kwisi aribo twatangiye kubamenyera ko cyane ko mudiho we kubwabona ari Sadbi barazanye uwo mudiho wa trap Shaime je naco no bivuga nko nk'ivyo ko ni benshi barimba trap ni benshi kandi simbona
ni benshi kandi kubivuga no burenganzira bwiwiwe rero ivyo nitobita ku mwanya cane. Ni indirimbo Izina ariko irabica bigashika kuri YouTube. Ni indirimbo ikira ronka ama views menshi cyane mu masaha make, kandi ni indirimbo SUBCRIBE nyene ubwiwe yavuze ko ariyo ndirimbo ya mbere imaze kumwinjiriza amafaranga menshi kuva akora umuziki. Aha twavuga felicitation kuri SUBCRIBE yashoboye kuri Empire yose yashoboye gutanga indirimbo yakigwa neza aho cyose ni kumbura washoboye guca wumvise ko ari indirimbo iza yamutushika mu mitima y'abantu, ariko aratera imbere mu ncamake kuko n'abana mw'isite bayikunze kumva izina umva bayikunze. Ben ndakubaze hajya ukicumva izina ukicumva titre Izina wari witeze ko SUBCRIBE azoririmba bya bintu canke wari witeze ko SUBCRIBE aje kuvuga irindi zina nki SUBCRIBE intare canke wari witeze ko avuga kajaga zina kiwasika yitwe no munsi intare batinya, wari witeze ko SUBCRIBE uzosanga amajambo hari majambo wumvise? Oya ahubwo je ico nari niteze ko azovuga izina ry'umwana wiwe. Ivyo nari niteze n'ukuri nta bindi nari niteze ngo ati kandi mana ndakeneye kubona iyo ndirimbo y'izina. Nari nzi ko azorimba indirimbo y'umwana izina ry'umwana wiwe nta bindi. Hari abavuga ko SUBCRIBE yaje ujya mu diho wa trap yaje kuririmbamo atari umudiho ari umudiho utamubereye. Wo SUBCRIBE gwabereye n'indirimbo naziyanda ndirimbo zo kurya wo kubwaho ubona trap SUBCRIBE tabuye neza uko wayibonye wewe. Shaye mugerageje kuraba ntavu sinovuga ngo yagenze nabi, sinovuga ngo nibimubereye nibiki oyaha, kuko ugerageje kuraba video y'ige ndirimbo Izina ukaraba n'amajambo ukaraba n'ingene yaririmbye n'ingene abafanzi bo bayakiriye mucamake byagenze neza. Katurarike abakunzi bose bo muziki ndundi baje kuri YouTube barabe indirimbo Izina. Ni indirimbo ifite amasanamu meza cyane, indirimbo yakozwe n'ivyuma bikomeye cyane byo muri Tribeca, n'ivyuma umuntu wese wo mu Burundi azi ko bafise amakamera akaze cyane ku ma clip. Ni indirimbo ifise ama image meza cyane. We kubgawe bahora bavuga ngo abarundi ntibakora ama image international, kubgawe wajya ama image yabona gute? Sha nukuri two turazamuka kabisa, two turazamuka cyane gose kuko iyi ndirimbo no mu TV yo muri South Africa benshi bakora diraba umva ni indirimbo tout simplement nacibaye ni nziza vraiment. Nta kindi twavuga no gukeza SUBCRIBE n'umuryango wose wa Empire Avenue kuko ciza bajeje guhereza abarundi, ngira ngo nukwipfuriza pasika nziza abarundi. Je niko navuga ko araga kado bashoroze guhereza abanyagihugu kugira ngo bahimbaze neza umunsi mukuru. Ego twobakeza n'ukuri. Mwavyumvise twari ko tuvugana ku ndirimbo ya SUBCRIBE yashize ku mugaragaro no munsi ya Izina. Ni kuri Isaac TV mwari kumwe na Melange gira neza Ilulu na mugenzi wanje ni Lixa Olinka iradukunda. Ndakindi tubasaba no kugira subscribe, share na like, comment. Ama commentaire menshi mu munsi mutubarira ukuntu mwakiriye iyo ndirimbo n'ukuntu mwakiriye aka debate twaje kugira ku ndirimbo Izina ya SUBCRIBE. Turabakunda cyane.